Bonsoir, Lali. Bonsoir. Ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien. I'm 21 years old. I represent Virunga in Rutana commune. En fait, la pluie est un signe de bénédiction. Donc ça, c'est une preuve existante que sa présence est là. Dieu est là. Turaza kuvuga inimero tuvuge l'izina ry'uwasigaye. Alors, les candidates ainsi, après délibération du jury, restent. Je suis avec Yann Santana qui vient d'animer la soirée aujourd'hui et je vais lui demander juste de faire un petit commentaire sur l'événement Miss Burundi, la demi-finale. Okay. C'était bon, merci beaucoup. Vous êtes vraiment trop beau. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, c'était bien sûr la demi-finale de Miss Burundi 2025. C'était une occasion justement de pouvoir sélectionner les 15 candidates qui viennent de se qualifier pour la finale. Itandukaniro nuko i Miss Burundi yo mwaka wa 2025 byabanje kubera mu bibanza bitandukanye. Abiga bagiye barita quart de finale byabereye mu bibanza bitandukanye, bitangurira ruguru, haza hari abantu benshi cyane biyandikishije. Vraiment nk'izi babiko zitangura kare zigera kare kugira abantu bideplace kare. Mais urabona vraiment bazitangura batevye kandi abana habaye na insolite ko imvura yaguye, habaye n'amasaha bataka barakora. Kibondo
jewe teka na kibondo gyamuteka neka na kafrika teka na kibondo gyamuteka neka na kajewe teka na kibondo gyamuteka neka na kafrika teka na kibondo gyamuteka neka na kajewe teka na kibondo gyamuteka neka na kafrika. Teka na kibondo gyamuteka neka na kajewe teka na kibondo gyamuteka neka na kafrika Hekibondo ntugasi mu mutima wewe mwana wa Afrika ntugasi mu mutima ndakwiweje mbona mu maso aramarira imvura y'inkukura yakubiyeko ntahugira ukikumusaya yamara ndukitangira itama ahubwo komera tekana gumya umutima kuridahita tekana gumya umutima bihibini teka na kibondo gyamuteka neka na kajewe teka na kibondo gyamuteka neka na kafrika teka na kibondo gyamuteka neka na kajewe teka na kibondo gyamuteka neka na kafrika
tekana kibondo kyamuteka nekana k'Afrika tekana kibondo kyamuteka nekana kajewe tekana kibondo kyamuteka nekana k'Afrika tekana kibondo kyamuteka nekana kajewe tekana kibondo kyamuteka nekana k'Afrika. Bonsoir, Lali. Bonsoir, Ça va? ça va et vous? Ça va très bien. I'm 21 years old. I represent Virunga in Rutana Commune. En fait, la pluie est un signe de bénédiction. Donc ça, c'est une preuve existante que sa présence est là. Dieu est là. tekana kibondo kyamuteka nekana kajewe tekana kibondo kyamuteka nekana k'Afrika hekibondo ntugasi umutima wewe mwana wa Afrika ntugasi umutima ndakwiweje mbona mu maso aramarira imvura y'inkukura yakubiyeko turaza kuvuga inimero tuvuge l'izina ry'uwasigaye. Alors, les candidates ainsi, après délibération du jury, restent dans la phase finale du concours Miss Burundi 2025. Le numéro 49 passe en finale. Niyomugisha Valeur Glorieuse. Candidate numéro 19, Iteka Nelly Charlène. Elle reste. Candidate numéro 4, Bazahicha Tania. Ensuite vient la candidate numéro 32, Kenguruka Delia Chamis. Candidate numéro 34, Etakimana Elsa. La candidate numéro 50 passe en finale. Candidate numéro 25, Irakoze Iris Gloria.
Candidate numéro 13, Gateka Marie-Majeure Keisha. La candidate numéro 43, Mugisha Monica Céleste. Candidate numéro 36. Il nous reste 5 candidates à annoncer. Niyukuri Lali, Linka, Francis. Candidate numéro 31, Kaneza Kenya Lavoie. Candidate numéro 20, Teriteka Desi Viane. La candidate numéro 48, Nsabimana Emisha Bella. La candidate numéro 41. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici la liste des 15 finales de l'élection Miss Burundi 2025. L'édition de cette année aura ces 15 candidates qui vont prester devant vous dans la grande finale qui sera organisée le 25 juillet, ici en mairie de Bujumbura. C'est officiel, hein. Elles sont couronnées finalistes. C'est maintenant officiel et nous demandons pourquoi pas aux photographes d'immortaliser ce moment. Vraiment. Ah oui. Immortaliser ce moment et nous disons également un grand merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en direct sur le YouTube, la chaîne YouTube de Igo et de Gomak. Voilà. Un grand merci à vous. Ce sont nos 15 finalistes pour cette émission 2025. Merci. Et voilà. Merci Big V, Assurance Big V, BHP, bon BHP. Salut tout le monde, muraho mumeze neza, j'espère yuko mumeze neza, mushima ko natwe dushima muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro comme d'hab. Je suis avec Yann Santana qui vient d'animer la soirée aujourd'hui et je vais lui demander juste de faire un petit commentaire sur l'événement Miss Burundi, la demi-finale. Okay. Justement, merci beaucoup. Vous êtes vraiment trop beau. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, c'était bien sûr la demi-finale de Miss Burundi 2025. C'était une occasion justement de pouvoir sélectionner les 15 candidates qui viennent de se qualifier pour la finale sans doute qui aura lieu en juillet
prochain. En juillet prochain. Qu'est-ce que tu as remarqué de différent depuis tous les événements, les compétitions qui s'est passées les années passées? Voilà, pour cette année, il y a eu quand même beaucoup plus d'innovation, par rapport d'abord au projet, par rapport aux thèmes qui ont été traités, surtout vu que les candidates ont suivi plusieurs formations en rapport avec l'entrepreneuriat, et donc c'est quand même quelque chose à encourager. Et puis voilà, on dit merci à Ingo, Mag, justement pour cette très très belle initiative. Et puis il y a encore beaucoup de surprises à venir pour peut-être bien pour la finale. Tu seras là à la finale? Ah oui, on sera tous là et écoute, toujours pour soutenir. Madame Anaïs yarariko aranima la soirée nkuko mpejeje gukorana na Yan Sontana nashaka nawe ndamubaze uko ibirori yabibonye aturamukirize tudabo abantu bacu hama tumubwire ko aberewe cyane. Murakoze cyane ndabaramukije mwese mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Nitwa Anaïs Niragira nkahejeje kubivuga nkaba nari mumwe mu bateramishije abantu bimwe bita umu MC. Ibirori vyari bimeze neza, vyari biryoshe. Biroroshe kwa anima soirée. Nibaza ko iyo question nobantrishije nishuye kuko maze kubikora akatari gake. Urumva ubu novuga ko aho ngeze ubu namaze kumenyera, ariko si imisi yose bavyoroshe kubera abantu birafata umwanya munini, haba harimo ico nita ibishobisho, ama emotion menshi nyene, urabona abo bigeme abari batoyi bawe mu buryo bw'imyaka. Ego hanyuma rero no kuguma uraba uko biteza kugenda neza kugira ivyo birori babishime, na cyane yuko nk'ubu mu gihe ibintu byateye imbere abantu baba ariko barakurikira no ku buhinga ngurukana bumenyi, usanga muba muri kumwe n'abantu ngaha ku kibanza n'abandi bariko barakurikira, ariko uzuribuka kubavugisha nabo nyene ntivyoroshe imisi yose. Gerageza kubaha amakuru akwiye neza kugira ngo bameteho. Merci beaucoup. Nanishaka kubabaza rero uko mwabonye ibirori bigereranije, mwavuze ko mumaze kwanima amasoirée menshi ya evenement ya Miss. Ego mugereranije mu myaka iheze n'iyubu n'irihe tandukaniro gerekeranye? Itandukaniro nuko iyi Miss Burundi yo mwaka wa 2025 byabanje kubera mu bibanza bitandukanye, abiga bagiye barita quart de finale byabereye mu bibanza bitandukanye, bitangurira ruguru, haza hari abantu benshi cyane biyandikishije, haribonekeje ukwiyandikisha kw'abigeme benshi gose bivanye n'ivyo twara tubona. Ego yaba mu myaka iheze yaba n'imbere, kuko iya mbere nakoze yari mu mwaka wa 2017. Ego ico carabonetse cyane kandi biraryoshe ko hariho abigeme benshi batinyutse bakaza bakavuga. Ikindi naco cagiye kiribonekeza ni uburyo bwo gutandukanya indimi, kenshi wasanga ari Kirundi n'igifaransa, muga n'ubu n'icongereza caragiyemwo, hama bakaba baza mu kirimi kimwe bakishura mu kindi uko babahitishamo, mugo wumva yuko naho baba babajije mu ikibazo mu gifaransa umuntu yashaka guca yishura mu congereza bivanye nuko yatoye ico kirimi, mugo kumva nyene ko bariko baratahura indimi nyinshi, byari biryoshe kubona. Hey ndaramukije mwese bakonze ya BITV, meze neza. Sinavuga bonsoir, non? Bonjour, ça va? On est 3h40, c'est 3h40. Aho événement ya Miss Burundi yaje kubera kuva bigitangura muri demi-finale mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma. Urashaka kugira akajambo ubwiye nk'umuntu yarari ngaha, umufotografe akomeye twemera ngaha anye mu binyamakuru byo ngaha iwacu, urashaka kugira akajambo ubwiye abakozi? Akabona uvuga nuko byagenze neza, usibye ko byatanguye bitevye, urabona biheze kandi bitevye. Ibintu biheze bitevye araba intambamye ku bantu kuyunguruza gutaha ibintu nk'ivyo.
ni ikihe kintu ushima muri iyi competition wabonye uramaze warabaye muri competition kuva bikitangura gushika ubu tugeze muri demi finale ni ikihe kintu ushima ni ikihe kintu negura? Okay, no munsi bagerageje arasa neza n'ikibanza cyake kikuze gose me ikintu negura maravuga ko nta nyambo ibura gahonze vraiment nkizi bakwiye kuzitangura kare zigera kare kugira abantu bi déplacer kare me urabona vraiment bazitangura batevye kandi abana habaye na insolite ko imvura yaguye habaye nk'amasaha batako barakora ariko ibintu babitangura batevye iyo batangura batevye icyo bitangura batevye bihera bitevye abantu kwingoza bikabagora iyo ni insolite ya mbere yego nico cyonyine wewe unegura muri ibi yego ni ikihe kintu basi wobwira bariko baratwumviriza batarigera participa muri aya ma evenement kugira ngo nabo bagire ico basigarana ico wowe umaze kuhabonera utaruzi peut-être avant utaratangura kuza muri aya ma competition? Competition nk'iyi ni nziza kuko bakora twereka abakobwa beza kandi twabonye abantu barenganye mu bakobwa 30 twabonye abasigaye 15 nabo batashe ubwo batashe babwiye ko bazogeza ikindi gihe abantu bataraza muri ama evenement muri ama icyo nabahamagara ni iki no kuza baza bitabire finale baza birabire umukobwa mwiza mu Burundi azoba Miss Burundi zabitesa proje meze neza. Merci beaucoup Tony, ndagushimiye ku mwanya duhaye, ndashimiye nabo mwese mubandanya mudukurikirana ni kuri BITV. Hama nkongera nkababwira yuko franchement ibi bintu biba bimeze neza aho ushobora kuraba abigeme 30 bafite ivyumviro bitandukanye bashobora gupasa imbere ya jury bagapasa imbere ya public batambuka neza baberewe surtout jewe ikintu nashimye cyane no baberewe vraiment kandi bambitswe n'ama fashion yo ngaha mu Burundi nibaza rero ko ari iteka ku gihugu cacu ni niteka kubabambitse ni niteka kuri abo bakobwa abo vyagenze neza toutes nos félicitations abo bitakunze nabo bizobandanya nibaza ko bungutse ibintu byinshi bitandukanye nuko rero mukama Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu.